where stood a precious tree, the emblem of salvation. Kaze muri Weekly Bread turabandanya Serie yacu ya Texte sans Contexte, c'est un Pretexte. No musi dufite igisomwa cyo muri Daniel igice ca 11 ku murongo wa 32. Ni umurongo dusanzwe dukunda gukoresha. Abazi Imana yabo bazoshikama bakore ibikomeye canke bakore ivyubuhizi. Niwo murongo tuza guhagarara kuno musi tubandanye kuba twiyemeje nico gufata imirongo ikunda gusobanurwa nabi. Yisobanuwe nabi rero Satani akaba abashaka gutwiba ubutunzi bwo mu buryo bw'inkemu buri muri ico gisomwa. Hama tumaze kwerekana ico gisomwa twagisubiza muri contexte yacu, duca dukuramwe amajambo azodufasha muri indwi yose mu masengesho. Kaze umurongo ni Daniel 11 umurongo wa 32. Reka tusome wose. Abakora ibibi byo kugwanya isezerano azobazimirisha akarimi keza, ariko abantu bazi Imana yabo bazoshikama bakore ibikomeye. Umurongo wa 33. Kandi abari n'ubwenge bo mu bantu bazokwigisha benshi, ariko bazokwicwa n'inkota n'umuriro no gushumikwa no kuba inyagano kumara igihe. Amen. Nkuko musanzwe mubizi ni umurongo usanga tumenyereye iyo tuvuze tuti abantu bazi Imana yabo. Kenshi tubashatse kuvuga abantu batahura ico bari muri Kristo Yesu, abantu bazi uburenganzira bwabo muri Kristo Yesu, abantu bazi ico Imana yabageze muri Kristo Yesu, abantu bazi identite yabo muri Kristo Yesu, abantu bazi uburenganzira bwabo bwinshi bafise muri Kristo Yesu. Abo niko kumenya Imana. Hanyuma bazokora ivyubuhizi, nukuvuga ngo bazokwexera, bazotera imbere, bazoba bambere, bazoja hejuru, bazoshika ku bidasanzwe. Nashaka tugerageze uyu murongo tugarukane muri contexte yawo, tugerageze kuraba wandikiwe mu gihe kihe. Igice ca 11 ca Daniel ni igice gikomeye gose. Ndatinya cyane yuko abantu bakoresha uyu murongo niwo murongo wonyine bashobora gutahura muri kino gice ca Daniel, kuko si igice coroshe, ni chapitre igoye, ariko ugasanga akarongo kamwe konyene umuntu ashoboye gutahura niko aciye agenda arakoresha mu gice cyose. Ndatara ko atari igice coroshe, turaza kugerageza dusubize uwo murongo muri contexte yawo kugira ngo umuntu waduhave adufashanya gutahura ico Imana yifuza ko tugendera ko muri ino ndwi yose. Kaze. Nkuko muza kubibona igice ca 11 ca Daniel kigizwe n'intambara zidasanzwe hagati y'umwami wo muri Egiputa n'umwami wa Serie. Ntibabita gutyo Egiputa na Serie, rimwe rimwe baravuga gutyo, handi ntibavuga, bakavuga gusa umwami wo muri Sud n'umwami wo muri Nord. Au Sud hari igihugu ca Egypte, au Nord hari igihugu ca Serie. Inkuru itangurira igihe umwami Alexandre le Grand mwaka wa 330 aja à la conquête du monde. Ico gihe ubutegetsi bwasizwe n'abamedi n'abaperesi bwari butangiye kugira intege nke. Mu myaka 10 gusa hagati y'umwaka wa 334 n'umwaka wa 323, mu myaka nka 10 gusa Alexandre le Grand abamaze kugira empire nini gose cyane, ibihugu byinshi vyegukira abaperesi. Mu myaka 10 gusa aba yamaze kuvyigarurira. Mugabo Alexandre le Grand ntamara umwanya munini murazi kwacapfa, ariko imbere y'uko apfa yari yatanguye politike idasanzwe. Intumbero yo gusa suko kwari kugira ama conquête militaire gusa, ne kwari kugwana intambara kanesha. Intumbero yo ntiyari gusa gukontrola ibihugu mu buryo bwa politike, mugabo yari afise intumbero idasanzwe yo guhindura ibihugu vyose ashoboye kuganza, ashoboye kunesha, bikagira imico y'Abagiriki. Imico y'Abagiriki haba harimo ururimi, haba harimo literature, haba harimo philosophie, haba harimo no gusenga ibigirwamana by'Abagiriki. Amaze gupfa rero abamukurikiye, abamusubiriye basubiriye ubwo butegetsi bwiwe, babandanije iyo politike yo kwempoza imico y'Abagiriki ibihugu vyose baba bahejeje kunesha. Amaze gupfa nkuko benshi babizi mwaka wa 323 ubwami bwiwe bunini gose cyane asize bwagutse, mugabo ntaro umwanya munini wo gutwara, buca bugabanganwa hagati y'abajeneho biwe bane. Babiri muri abo bajeneho no mujeneho wo muri Serie yitwa Celestine, n'umujenerali wo muri Serie plutôt, n'undi mujenerali wo muri Egypte yitwa Ptolemy. Imyaka myinshi rero
Egiputa izotwara Palestine izotwagwa n'uwo mu generale asubiriye Alexandre le Grand yitwa Ptolemy, kandi abazomukurikira bose bava mu nda yiwe y'ingoma bazokwitwa Abaptolemy, nivyo twita la dynastie de Ptolemy. Ni kuvuga n'abantu bagiye banduruka kuri uwo mu generale Ptolemy wa mbere yatanguye gutwara ico gice c'ubwami bw'Abagiriki. Uwo rero yari umuntu mwiza gose cyane. Igihe cyose Palestine yatwagwa n'Abaptolemy, Egypte cyari igihugu gitanga umwidegemvyo wo gusenga no kwiyumvira, vyaratumye abayuda batera imbere gose cyane igihe baba batwagwa n'Abaptolemy. Ivyo rero kuva ku mwaka wa 320 gushika ku mwaka wa 198 imbere ya Yesu Kristo. Niho musanzwe muzi yuko Bibiliya yari isanzwe yanditswe mu Giheburayo itangura gusobanurwa mu Kigiriki mwaka wa 150. Bibiliya uno musi izwi nka la Septante, nuvuga Bibiliya y'Ikigiriki ikuwe mu Giheburayo. Ivyo vyashobotse kubera imico y'Abagiriki cyane cyane kubijanye n'ururimi vyaza bimaze gukoreshwa mu isi yose. Ico gihe rero abayuda barashobora kuronka ingaruka nziza z'iryo terambere, kuko ryari terambere ridasanzwe mu buryo bw'ivyumviro, ariko kandi bakaguma basenga Imana yabo y'ukuri, kandi amem tabari en contact, bari mu migenderanire n'iyindi mico n'ibindi bihugu, bigatuma bagenda baba abantu bagutse mu buryo bw'ubwenge. Tuvuge ko niyo projet yo gusobanura Bibiliya mu Kigiriki, umwe mu bantu bayisponsorije yari umwami nyene Ptolemy wo muri Egiputa nyene. Vyose vyari bimeze neza gushika igihe wa mu generale yahabwa gutwara Serie n'ibindi bihugu bitandukanye byo mu bwami bw'Abagiriki atanguye kuja mu ntambara na dynastie y'Abaptolemy. Izo nizo ntambara zivugwa mu gice cyose ca 11 ca Daniel. Ni ntambara hagati y'Abaseleucide, ni kuvuga abanduruka kuri wa mwami atwara Syria Seleucide, hamwe n'Abaptolemy canke abami banduruka kuri wa mu generale Ptolemy yatangura gutwara ico gice kirimwo Palestine inyuma y'urupfu rwa Alexandre le Grand. Izo ntambara rero zirabandanya mu buryo budasanzwe, ku buryo zishikira ku mwami yitwa Antiochus Epiphanes wa kane. Uwo musanzwe mumuzi yatwaye hagati y'umwaka wa 175 n'umwaka wa 164 imbere ya Yesu Kristo. Abaseleucide rero bari batandukanye n'Abaptolemy, ni kuvuga abo bami b'Abasiriya bari batandukanye n'abami b'Abanyegiputa kubijanye no gutanga umwidegemvyo wo gusenga. Igihe cyose Palestine yatwagwa nabo Baseleucide, ugusenga Yehova, ugusenga Imana y'ukuri, byari ibintu babuzwa ku nguvu kandi bakanicwa. Malheureusement sinzi kuno vuga ngo ukuntu bihindukira nuko uwo mwami Antiochus Epiphanes ashobora gutera Egiputa kandi akayinesha inshuro zitandukanye. Ivyo vyaca bituma Palestine igwa mu maboko y'Abaseleucide bari bafise politike nk'iya Alexandre le Grand yo gutegeka yuko ibihugu biri munsi yabo bitegezwa gusenga Imana, bobo basenga uwo mwidegemvyo Ptolemy batanga, Abaseleucide ntibashobora kuwutanga. Muca mwiyumvira ibica bikurikira. Igihe cyose haje igihugu k'ikinyamahanga, ico gihugu gitewe, abanyagihugu barigabura, bamwe bashigikira uwo munyamahanga aje kubatera, aje kubaganza, abandi bagashigikira yuko abaho umwidegemvyo udasanzwe. Uko niko Antiochus Epiphanes amaze kuza gutera Palestine yica abantu bose badashaka yuko imico y'Abagiriki igenga Abisirayeli, igenga Abayuda. Yica Abayuda ibihumbi 80, harimwo abadamu, harimwo abana. Byari hamwe ridasanzwe gose, ku buryo nkuko musanzwe mubizi mu mwaka wa 167 araza ubwiwe Antiochus Epiphanes agahumanya aheraho urusengero, agakuraho ibimazi, agatanga ikimazi c'ingurube, agashikanira Imana yitwa Zeus, agashira igishushanyo ca Zeus mu rusengero, arahumanya mu rusengero ku buryo cabaye ikibazo kidasanzwe. Yesu azokoresha akarero ka Antiochus Epiphanes muri Matayo 24 kugira ngo yerekane ko Antikristo azoza mu gihe c'iherezo, azoba afitaniye isano gose cyane n'uwo mwami yitwa Antiochus Epiphanes wa kane yabayeho mu gicana ca kabiri imbere ya Yesu Kristo. Aho hose tuko turashiraho Contexte ya wa murongo dukunda gose cyane, abantu bazi Imana yabo bazokora ivy'ubuhizi. Abo bantu bazi Imana yabo harimwo umutama yitwa Matatias, yari umuherezi
ahagurukana n'abahungu be batanu kugira ngo ahangane n'ingabo zidasanzwe za Antiochus Epiphanes. Ntivyari vyoshe ko bari abasoda bakeyi kandi imbere y'umwami adasanzwe akomeye afise ingabo nyinshi ari ameze nk'umuempereur adasanzwe. Ico gihe wewe n'abahungu biwe bazomenywa nka la famille y'abamakabe bazohagurukira ngo bagwanye Antiochus Epiphanes. Ntibizoba vyoroshe cyane kuko ico gihe Antiochus Epiphanes nko twasomye kuri uyu murongo uvuga ngo abakora ibibi byo kugwanya isezerano azobazimirisha akarimi keza. Harimwo nuko abayuda batari bakeyi bashaka yuko boronka inyungu nyinshi cyane mu kureka Antiochus Epiphanes akaba umwami aganje igihugu ca Palestine. Harimwo n'umuherezi mukuru ico gihe yitwa Menelaus, umuherezi mukuru w'Abisirayeli. Ico gihe nawe nyene yarashigikiye Antiochus Epiphanes. Ico gihe nigwa rugamba goroshe yuko umuherezi mutoyi asanzwe nka Matatias ahaguruka n'abahungu biwe kugira ngo bagwanye bahagararire ugusenga Imana nyakuri. Abana babo basure kandi bakebwe. Kuco gihe ukevye umwana w'umuhungu caba ari kibazo, waricwa, utanze ibimazi, ukorekije uhimbaje imisi mikuru yari yaragenwe ngo himbazwe mu Bwisirayeli, warahanwa, waricwa. Yari persecution idasanzwe. Ariko ico gihe Matatias n'abahungu biwe barahaguruka nyuma y'urupfu rwa Matatias, Juda Makabo umuhungu yiwe n'abandi bavukana barahaguruka ku buryo umwaka 164 imbere ya Yesu Kristo bashobora gusubiza gose inyuma ingabo z'Abasiriya, hanyuma igihugu gasubira kandi gikidegembya kuva umwaka 164 imbere ya Yesu Kristo gushika uno munsi ndiko ndavuga mu Bwisirayeli. Barahimbaza umunsi witwa Hanuka, no munsi wo guhumanura urusengero, aho urusengero rwasubira kandi rugahumanurwa hagasubira kandi gatangwa ibimazi. Tugarukire muri wa murongo ico usobanura. Ico gihe Daniel ariko ravyerekwa vyose bitaraba, atangura kubona amasigarira y'abantu bakeyi nka uwo mutama Matatias n'abahungu biwe n'abandi b'Isirayeli bakeyi bagumye kwisezerano ry'Uhoraho, bagatanga ubugingo bwabo bakemera kwicwa kugira ngo bahagararire ugusenga yawe, ugusenga Imana nyakuri. Avuga ati ndabona abantu bakeyi bazi Imana yabo, kubwo kumenya Imana yabo bazokora ivyubuhizi. Reka turabe kumenya Imana yabo ico vyasobanurwa yuko batahuye Imana yabo kandi ukwizera bafise muri yawe mu gusenga Imana nyakuri, biteguye ukwizera kwabo kugushira kw'ikimenyetso c'amaraso yawo, kwemera gupfa kubw'ico bizera, kubwo kwiyegurira Imana, kubwo gusenga yawe Imana nyakuri. Uko niko kumenya Imana nyakuri. Nigihe ukwizera kwacu mu Mana kuba ari ukwizera kwiteguye kuducisha no mu rupfu no mu kuvishwa amaraso kugira ngo vy'ukuri bigaragare Uhoraho ari uw'agaciro mu buzima bwacu. Nigihe vyose dushobora kubiheba kubwiwe n'ubugingo bwacu. Uko niko kumenya Imana nyakuri. Ubwa kabiri avuga ngo bazokora ivy'ubuhizi. Ubwo buhizi ni bwari ubundi kwari gushobora guhangana n'inkomezi z'ikibi zari aho hantu, naho vyo basaba gutanga ubugingo bwabo. Gukora ubuhizi ni kwari gutera imbere muri entreprise, ni kwari kuba uwa mbere kw'ishure, ni kwari kuba rurangiranwa. Ubwa mbere na mbere kwari ugufa no gutanga ubugingo bwabo. Umurongo ukurikira uradusigurira gatoyi ico ubwo buhizi busobanurwa. Havuga ngo kandi abari n'ubwenge bo mu bantu bazokwigisha benshi, ariko bazokwicwa n'inkota n'umuriro n'ibindi no gutwagwa kw'inyagano. Ndatanga igihe dukoresheje uyu murongo wa 32 ntitwike ko 33 havuga ivyihamwa ry'abo bantu bazokoreshwa ibikomeye, bazokwicwa ariko bazoba bakoze ivy'ubuhizi. Ubwo buhizi sikindi ngo bazokwigisha benshi, kubwo gushira amanga kwabo bazoba un exemple, une inspiration kubwo abandi bayuda bariko bararekura gusenga Imana nyakuri ya yawe. Ubwo buhizi bwasobanurwa ku kwizera kwabo biteguye no kugushingira intahe gushika kugupfa. Ivyo bigatuma byigisha abandi bayuda kurinduka. Ubwo nibwo buhizi bwa mbere. Nigihe kubwo kwiyegurira Imana no kwitegura guheba vyose kubw'iyo Mana bihinduka une inspiration pour ta génération, bihinduka une inspiration ubwo abantu bagukikuje nabo bagahaguruka bakavuga ati iyi Mana vy'ukuri niyo Mana ikwiriye gusenga. Gukoreshwa kandi vy'ubuhizi vyasobanurwa gusigura ingene gusenga yawe ari uwo muhamagaro w'ihanga rya Israeli, kandi nivyo bitandukanye iryo hanga rya Israeli n'ayandi mahanga yose. Niba arekura gusenga yawe bazoba barekuye umuhamagaro w'iryo hanga mw'isi. Ibi nivyo bano baherezi baguma basobanura, baguma basigura. Gukoreshwa ivy'ubuhizi rero ni kwigisha, ni gusobanura, ni kugerageza gusobanura ijambo ry'Imana kugira ngo abo mu rungano rwawe bashobore kwimatanya n'Imana mu buryo budasanzwe.
uko ni kuyu murongo abazi Imana yabo bazokoreshwa ivyubuhizi ukwiye gukoreshwa muri contexte ya ibi bisobanura iki kuri twebwe. Reka turabe imirongo mikeyi yo muri yo mu vyakozwe n'intumwa aho Paulo nawe nyene yabayeho mu buzima nko vyakozwe n'intumwa igice ca 20 ariko arasezera abantu bo muri Efeso ku murongo wa 23 ariko arabasezera avuga ngo umurongo wa 22 ngo noneho rabangiye Yerusalemu mboshwe mu mutima ntazi ibizomba konshitseyo atari uko mwemu yaranshingira intahe mu gisagara cose yuko ingoyi n'ivyago bintegeyeyo. Umurongo wa 24 ariko simbabaye ubugingo bwanje nk'ahari ubw'igiciro kugira ngo ndangize urugendo rwanje ngikorwa nahawe n'umwami Yesu no gushingira intahe ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Amen. Uyu ni umurongo ukomeye cyane utwibutsa ko Paulo inyuma y'imyaka myinshi ariko arakorera igikorwa cyo kuvuga ubutumwa mu bihugu by'abanyamahanga byazanye ishari ridasanzwe mu Bayuda kubyigiye inyuma y'imyaka myinshi ateguye urugendo rwo kuja Yerusalemu. Abantu benshi bamubujije ati ntugende uko bakurindiranye gishika ntuzovayo amahoro. Nawe nyene mpemu yarayimubwira nkuko bivuze muri uyu murongo ariko yifata gute imbere y'ubwo buvugishwa bumubwira yuko agiye gupfira i Yerusalemu. Yavuga ati siniyumvira ko ubuzima bwanje ari ubw'agaciro. Ikintu cyambe dukura muri urya murongo wo muri Daniel 11:32 nuko dakwiye kwiyumvira ko ubuzima bwacu ari ubw'agaciro. Bano bantu niko bari bameze, niko Paulo yari ameze. Yavuga ati ntaco bitwaye, ikintu cyambere kigize ico kintwaye c'umuhamagaro wanje c'est que j'accomplis cette course avec joie kandi ko n'accomplis le ministère yo guproclamer la bonne nouvelle. Avuga ati ivyo nivyo bigize ubuzima bwanje, ivyo ni wo muhamagaro wanje, ibisigaye sinibaza ko ubuzima bwanje ari ubw'agaciro. Igihe bari ko baramuvugishwa ko amaze kumara imisi ariko mu evangeliste yitwa Philippe yarafise abakobwa babavugishwa haza uwitwa Agabo amanutse avuye Yudaya azaho Paulo yararisha 21 ngo afata umukanda wa Paulo awibohesha amaguru n'amaboko aravuga ati niko mpemu yeragize nyene uyu mukanda uko niko abayuda bazomubohera Yerusalemu bazomushira amaboko y'abanyamahanga ngo maze tuvugise ivyo twe n'abantu baho turamwinginga Paulo ngo ntadugiye Yerusalemu. Maze Paulo aratubaza ati mukora ibiki kurira mu ndandura umutima siniteguye kuboherwa gusa Yerusalemu ariko no gupfirayo no kubwizina ry'umwami Yesu. Imana ihabwa icubahiro. Uko nico bisobanurwa kumenya Imana yawe bituma ukoreshwa ivyubuhizi. Mutinye mwabusho butomwe kuko data y'umuhimbara kubaho ubwami indwi nziza.